abasiti amashirahamwe y'abasiti ari mu mugwa w'amashirahamwe acuruza abantu traite zite ime banyumve neza na leta ivyumve amashirahamwe y'abasiti ari mu bantu bacuruza abantu ati gute ndafise abantu amadosi arenga 30 naya y'abantu usanga batandatu bahurira kuri matrikiri imwe nukuvuga ibyabaye ndabivuge muri sane mu bushanganje bw'amagara abantu muze muravyumva hariho abantu bagiye mu zabukuru kibazo mbajije gisangisa ati mbeya nta bandi bantu ko mwavuze amashirahamwe ariko akoze hanze mu Burundi hoho nta ni mashirahamwe afisa abakozi bayikoramo badafisa amakontra bamere nabi nk'abakora nk'ubuzi bwo kugurisha abantu je ndemeza yuko gushikisa ndavyemanga nk'uwana gatera kazira muntu nk'umuza bikorwa mukuru muri Aishoto n'uyu niwo mpamagara ubunyene nabwe n'utwara unane rw'amagence de recrutement je namubwiye yuko ivyo hagarika ndafise abanyituye banaratwandike bari hariya babuze abatabaza imiryango yayo itabaza ciwe naragwanya urugamba ndatwarana tuvugana ndacajya no hino ndavuga n'ubushanganje bujejwe na musade baratahuka mugabo majase yihoreye umurundi kaze kora gwariya ntabwe kugira ngo nziza bafata neza mfasha ntabwe nziza muranyandikira kuko abantu babonye babarungika baca bihakana ubaranyandikira uko ndababwira ati nyandikira imiryango yayo nyandikira kuko uba ndababwira ati yamara amashira hamwe ruika abantu ibigo hanze bari kubagira igurishwa ry'abantu n'ububandi umuntu atanga amahera yiwe akamusaba amahera yabanje kugurisha gatongo mu muryango yafashe ideni ahatandukanye azi kagiye Oman, Arabia Saudite, Dubai, umujene kwiteza imbere aroje kino agura ga parcelle bagaca bamuhenda bakamugwiza mu kigo hariya ibigo biruze nga babugaraniyeyo babumasaba amahera benshi ntibarya tukivugana ukuri murambaje kandi ndabisigure neza nabona benshi yuko benshi buzi yaga mu bigo biruka abantu hanze za Oman abakenyezi bose n'abakobwa ntibarya bagoma basaba amahera utemeye hari n'abatuzwe n'ubuyi bacamwirukana amahera yatanze hari n'abamaza amezi 6 umwaka bugane harya barabahenze yuko barabajana batabajanye abagiye hariya nabo ushima no kugurisha abantu bagenda basi ujya twari kigo cyuga abantu bajanse atasinyira kontra nujya mungitseko urya umuntu agiye gukora akazi ntamenya na kimwe ntamenya amafaranga bumvikanye ati harimo gukingira nzovuzwa hamwe nirukanye nzokora burya babigira hagati yabo hakaba n'amahera batwara bonyene urya ntamenya na kimwe ni bamwe menuka fotora ubwo no gushaka kugusha abantu kuko akazi ubwo umuntu akora akazi hategezwa kuba harimo kwisunga amategeko akagira amasezerano y'akazi amukingira tuvuze amasezerano y'akazi umushahara ukoreye nta wundi muntu yinjiramo sivyo kayene amategeko agenga abakozi n'akazi ni itegeko mpuzamakungu rigenga abakozi barunka mu bigo byo hanze umushahara niwe awuronka wose mugabo bacagenda ukatamu numva atari gucuruza abantu none bacuruza abantu leta n'ivyumve baguma bayagereye mugabo ikibazo baguma bayagereye umuntu agiye hazagorerwayo bakamwirukana nagwana bwiza ukuri bamwirukanye ntarakimwe bafasha nayo telefona mfise besha singwa nabavugira ngaha nibikenewe cyumumba je ati mbe mu Burundi naho nta bihari nagwana besha yuko mu Burundi hariho amashira hamwe agurisha abantu hariho kwe mu Burundi hariho amashira hamwe agurisha abantu ku mugaragaro ishira hamwe riravugana nuko mu gutanga akazi wa wundi ashaka umukozi atanze umuriyoni nk'akarorero umukozi acamukubita 80,000 abasiti amashirahamwe y'abasiti ari mu mugwa w'amashirahamwe acuruza abantu traite zite ime banyumve neza na leta ivyumve amashirahamwe y'abasiti ari mu bantu bacuruza abantu ati gute aragenda bakavugana na mwene company entreprise yuko akeneye abakozi 10 umukozi makamuhemba akabukumvikana umuriyoni acamukubita 80
bage kumvikana n'uwo muntu akeneye abakozi abasiti, arashira wewe aratanga amahera yo kumuvuza asirase medicale, agatanga amahera y'intega bizoza passion alimentaire z'ubusaza. Mugabo wowe ntibigira mukoteza muri sesi ibyo bijya biri mukona bagiraniye umukozi ntazopamenya na kimwe. Ini sesi ntibamuha, ntibamuri amashirahamwe yo kuvuzanya, ntibashirako yose bashira mu mifuko yabo bene amashirahamwe. None kusugusha abantu, tuvuze kugusha abantu kuvuga n'abantu baronka amahera babanje kugira abacakara abantu babakorere mu kibanza cyabo bishire mu mufuko batunge. So kugusha abantu none vy'ukuri hateza kwe tusaba itegeko. Umuntu muri kampuni akeneye umuntu ndavuga ntabe inzego urwego rwa leta waje mu rubijejwe kuko leta ari kibereyeho. Umuntu agasaba abantu mu rwego rwa leta rukahama rugatuma ko abantu babikeneye, hakaba na protocol n'amategeko kujya ko leta niba hari abigenga, amafaranga yose akorera akaba yiwe agakingirwa kugira abantu biteze imbere. Umva ukorera umuntu ugume mu bushomeri nawe atera imbere birahari vrema. Si ho honyene kenda si mu site honyene, harimo ama entreprise amakampani uno munsi ari ngorane agurisha abantu, ugasanga umukozi afatwa banangunya amaso. Aho abakozi benshi amashamba tavuga ngaha usanga umukozi ahembwa umiliyoni ntibigira bamurihira muri lisesi. Abakozi bamuniye muri lisesi ahembwa umiliyoni bagaca badekarara muri OBR na lisesi impamagara 3. Mwarumvise leta yavuze yuko umuntu apasyonye age mu zabukuru azohembwa ibice 60 n'imiburi buri kwijana yo arahembwa. Urumva umuntu yahembwa ibihumbi umiliyoni, ugaca umudekararira werekana muri OBR no muri lisesi kahembwa ibihumbi amagara 3. Cyumva yuko tuvuze 60% ahembwa umiliyoni arosha ahembwa age mu zabukuru amagara 6. Uciye uhindura ugaca uvuga ibitari byo amagara 3, uca wumva arosha ronka ibihumbi bingahe? N'ibihumbi 100 ntironenze ibihumbi 100 n'ibihumbi amagara biroshika. Aheje kumwiba ayarenga ibihumbi amagana 4. Urumva ko gushuzwa abantu. Umukozi agize aravuga agasaba uburenganzira bwiwe kuvuzwa kutegaza kazoza besha cabirukana. Probleme dufise rero n'inzego z'igihugu zihari niziko tadufasha. None umukozi yirukanye no munsi kubera harakoze bakora uko nk'abacakara abagurano adafite amasezerano akazi. Ugize uravuga bacabirukana mu kazi naho ufise konda. Ugiye muri sentare y'abakozi n'akazi ntikora ibiturire gusa. Abakozi birukanywe nta numwe igera tsinda bene amashira hamwe kubera bifite inoti amwe bakura muri babakozi niyo batanga iturire bakabandanya umukozi bakamunigira mu menshi kandi amateko yaratomoye. Cyo saba yuko inzego z'igihugu zifata ingo zibere harimo no guhinduka bagire control ku mashamba y'abasiti n'amashira hamwe leta. Mwe muvuza amashamba ya leta gusa ndabona babwiye no muri leta biriho. Ndahindure rero mu byo mwabwiye gusa no muri leta biriho. Nabona muri leta yuko harimo ukugurisha abantu. Genda kwa kanone muri sante bushaje ubushanganji bw'amagara y'abantu. Ndafise abantu barenga baca kandi cyane bivugira ko no munsi ni sawa baca babimbaza muze kukivugisha kunye n'ukuri. Je muri ubushanganji bw'amagara y'abantu hariho ibintu bidasanzwe ngomba mvuge ko muso duhimbaza umunsi mukuru wari kugwanya abantu bagurishwa no kugishwa mu bucakara. Ndafise abantu amadosi yarenga 30 naya y'abantu usanga 5-6 bahurira kuri matrikiri imwe. Nukuvuga ibyabaye ndabivuge muri sane mu bushanganje bw'amagara abantu muze muravyumva. Hariho abantu bagiye mu zabukuru mu bitaro bitandukanye ama hôpital amasantre do centre mu gihugu. Nukuvuga abari mushanganji bujejwe amagara abantu umwe wese yaciye yiruka kurondera umuha inoti avuga ati ufise inoti ndagusabira akazi cyangwa uyu wacu. Umwe wese habonetse matrikire 10 umwe wese atanga izina bashiraho bakontra umuntu ngo akazi cyabonetse n'umuntu abantu batatu bagiye uno munsi beshe bariko barembemba bamaze imyaka 3 bakora akazi hirya no mu bitaro. No munsi bataronka matrikire bahawe bahurira ko n'abantu 5 bariho. Ndafise ivyembezo mfise abantu 32 banyituye ngo mumaze kugira
biriho mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu hari abantu 32 bafite kontra batanu kuri kontra ku bantu bagiye mu zabukuru umwe wese yagiye amukubitaho bacamushira mu bitaro kanaka bamusija kontra ngo rozakazi ko ivyo bavuye n'uriya undi uri cenda juru agasinyisha uri Makamba uri Bururi uri Gitega uri Muyinga agasinyisha bagasanga bose bagiye batanga ku kibanza kimwe ugasanga matrikire imwe abantu 5-10 ivyo ruhindure ingendo inzego z'igihugu zigire controle k'abana b'u Burundi bariko bakora badakoreshwa mu ngorane mu kurenga amategeko agateka akazi kabo katubahirijwe uno munsi batabona iyo baja hariko hunguka abantu bamwe akagwi murakoze cyane.